Yobasha ntaje. Nije nazikuye. Birahindukiye. Nazikuye gute? Umva ukuntu nazikuye. Tuvuge nk'akazi nkora. Sinzi ko uko yabikoze zigahera. Anje zozikora uko bigahera. Abagabo rega amaze murababesha. Murabesha cyane. Turamaze kuvuga na Abraham. Oh, yavyanya. Murabana. Kuraba niki? Je? Diko. Bakibajanye muri douche ko ari koga. Je bamugiye kurabana nibi. Ndahindukiye nkanamubwiye mpisabuni ngaho. Sabuni ngaho. Bico kinyukura hamwe. No kunyukura amanyuka. No nutihamza. None no kubwira unyukure mu mugongo aja kunyukura ha. Uburo kuje urondera hirya. Akubwiye nyukura hana. Muraba aho yakubwiye mu. Kandi nibaza umuntu munyukura bivanye n'ahantu atishikira. Gowe bashamwe ko murankwegera. Ivyivi uravyihanye. Ivyivi ndagowe. Ahubwo uranteye n'ikigongo. Nta muntu azohera ivi kubera ukuntu vrema mu nyanka ko y'abantu basigaye banyanka. Delisi. Ariko vrema. Nirukanze nakubwiye ushaka nkoresha urwahe rurimi kugira untahore ko ndagukunda. Shamoni kuri abahungu jewe murantera ubwoba nico gituma nta ibintu byo kuja mu rukundo ntazo shaka. Ndakwinginze reka kunshira mu bahungu benshi basuka kanya ni jewe. Ndakwinginze ntako ntakora ntako ntakoze kugira ndakorere ko ndagufise ku mutima. Ikibazo ndashaka kukwemerera tugakundana mu nyuma ukambabaza nkabandi babara umutima wanje nkuko wababaye sange nitaye mu ngorane. Delisi ndakwinginze mu mahirwe uzobona ico ndi kuri wewe. Ndakwinginze mu rukundo bisoko tazambabaza sinzigenda kubabaza. Ndakwinginze. Okay. Wanyemereye? Yeah, anyway, nani abaramudraga? Abana. Nani abaradrago? Tiko wanyupiye? Ego amajambo yarayatse. Ngoreka kunshira ngo mu bahungu benshi. Uyo mana, wewe rero we baramwinjira uyu mwana uyu. Ndagoye. Ngaho ikindi kintu. Tumenga ni umuhungu bya vrai nyene ariko apana na abahungu batanze. Hariho abahungu baba bafise amajambo. Hano abantu nkaba sabakobwa sabahungu. Abantu bafite inzobe nyinshi. Abantu bazopinyuze nababesi. Mama nababesi. Nuko deri jengo tubuzura umubeshi. Mugabo la majorité y'abantu b'inzobe uzobitestinge kenshi. Ahubwo abahungu b'inzobe n'abantu birata. N'abantu batabonwa yuko basi bibona yuko barenze basi. Umuntu wese yo basi we yagenda kudraga wese yo mwemera. Abantu b'inzobe ndabazi ko kwirata kandi no guhemuka. Abantu b'inzobe abantu bari kenshi abari abantu birabura uzobirabe nuko. Je kubo tumaze guhura babigize nk'abantu menga n'umwuga basi ntaco bibabwiye. Ego vrema nabahubwo muhinduke. La majorité y'abahungu b'inzobe hari ukantu bafite bisangije atari keza gusuma abandi ngo basi kuba ari babantu menga ni bantu swatsi ntaho mpagaze cyangwa bakaba abantu nyene baba abantu batamba hariya na hariya yaba abaplayer. Bwibona n'umuhungu w'inzobe nyene avuga ati atekereje ati ndaha tekana premo muntu sinzi nkamwe ingene mubibona n'ukuri ndazega benshi murabibona namwe murabibona. Komyama bijya bintu byo gukundana n'umuntu utamukunda ko wiki urabizi ko bishika ugakundana n'umuntu utamukunda ko maybe icyo ushaka birabaho ya jabere ntibikunda. Nukuri jewe nkaba notobara ngo ndakubwire ngo nje ndagukunda ngo joteme ngo I love you where do face kwera ngo ikintu ngo mbona ufite canke ikintu nshaka ntibikunda ko kiyo jama ntibikunda ko risohoka yaranse nanje ego. Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. It's another day, another reaction, one opportunity to the more possibilities. They call me
Ndikuriyo Leonce Desan bwa Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Nizera yuko mumeze neza wherever you are. Ino ni Diko Entertainment, mukazi kayo tubakubita ibikorwa hasi hejuru entertainment twenyegeza. Ndabashimire na ntaryo urukundo mubandanya umutwereka umunsi ku munsi, turabizirikana mwumve yuko muri ku mutima, ariko kandi mubandanye mubisharinga n'abandi benshi baze babibone, ntimwigungirane buno buryohe n'abandi babwumve ko nundi munsi udasanzwe. Kamera ya Diko Entertainment irasa neza no munsi for sure. Nakira bano bamikazi babiri, ndahera iburyo canke ndahera ibubamfu. 1 2 3 reka mpere uri ibubamfu bwanje. Aharabona yari yagoye kumenya uri ibubamfu bwanje, bari bakiriko bararaba. Meze neza? Ya, meze bien. Nawe? Nanje meze neza kabisa. Widondora abantu badukurikiranye. Nitwa Dushime Ela Delicia. Nkaba ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe. Oya, ndi umumama. Okay. Ariko nzoba umumama mu minsi. Yego. Urabishaka? Cyane gose. Urabinyotewe? Yanyakse? Ya. Abandi bariko barasenga ngo bigumire mu bukumi, nawe ushaka uzi ngene ubukumi buryoshe. Ntabishasha. Uzi kubaho wandikirwa n'abantu 10 15 20, ntuba wumva ko menga n'umunyenga wibera? Oya, ahubwo ni ngorane. Ni ngorane? Oyaye. Ingorane zaguterera. Nyene. Abantu benshi none ntuziko bigoye kubishura. Abari ngorane nyene. Ariko uzi yuko nubwo kubaka ukabumama kwandikira buryo ntibazohagarara. Ariko baragabanuka. Gusa baragabanuka n'ivyo urumva umugore w'umuntu kiba ari ikindi kintu cubashwe. Ntupfa kumwandikira uko wiboneye. Niyo mpamvu ushaka kubuvamo. Ego. Bwakurambiye. Ku myaka 20 itarenga ko numwe urumva nyene ko washaje ukeneye umugabo. Aho taye. Ati nuko. Reka twakire mugenzi wawe. Niko nakubwira ibiharuro biremereye cyane. Muraho? Turaho namwe. Natwe tumeze neza. Kamengo urafise udusoni. Yo basha ntaje. Awe arazimatse. Ewe. Arazikuye ko zose. Kera. Ndakunda yumvuze ikintu umuntu akihutira kwemera, bica bimpa kwibaza ikindi kintu. Mu wisoni bazigukuye gute baciye mu buhe buryo? Nije nazikuye. Birahindukiye. Birahindukiye uruhindu. Birahindukiye basi. Oya, Delicia dufashe kuko Basi ndashatse kukuryohera wewe nkuko wari wabishatse. Awashatse ndyohere. Numve ko bazi. Basi bivanye n'ingene wabivuze. Ngo barazigukuye mvuga numva nashatse kugushiraho ushaka. Ngasohoka. Ukwanya ko rero nuko niwe wazikuye. Uyu muntu ntiyikura isoni. Urazikura nyene. Ushaka nyine n'abajije ngo muzihe nzira. Wewe wabigenjeje gute wewe wazikuye? Umuntu ari mukwi. Tika twabana. Delicia mfasha mugenzi wawe umwumvirize. Nanjye nashaka kuvyumvira. Voilà, umbarize mugenzi wawe gato umuntu yikora isoni gute. Kugira nanje menye ukuntu nzomperamo. Umva murankora ni soup. Je nahuramye nakumbariza. Misenchecheko. Mabuja. Isoni wazikuye gute? Umva ukuntu nazikuye. Tuvuge nk'akazi nkora. Niriga imbere ya kamera. Rero igituma zanavuye urumva niriga imbere ya kamera ziba zikihari gute? Wanyuze. Delicia tubizanye ukuri utanyuzwe abandanye niyo mpamvu hari. Umva zaraheze neza mugabo. Sinzi ko uko yabikoze zigahera. Anje nzozikora uko bigahera. Erega ikintu ubugazi ubu ntarumva. Nubwo bari imbere ya kamera wumva ari wazikoje ngo yazikuwe n'uwamushize kuri kamera. Sawa byose mugana anje ndabifisemo uruhara. Wewe wemeye bakazigukura. Nawe wumva gute? Wewe wemeye bakazigukura. Barazigukura. Tugarutse ha.
Nanibagiye ko ari isoni. Waruzi. Mwambaza ibindi ndabasabye tubive mu ivyo bintu. Sidahita no kwidondora ibibazo rero mutangura. Ngaho rero gira ko nta kundi. Zaraheze nyene twakumvise. Hama nkaba nitwa Monya Nduwimana. Nkaba ntarubaka ndacapanze. Urubaka iyawe. Akagupanga nturubaka iyawe nzu. Uba mu y'abandi uripakiza. Arapanze. Arakodesha. Inkumi y'umusore umwe sinzi ko nka Delisia bashobora kuba ari yasengera mu mashengero y'abakizwe no kumva umuntu kesha hagurutse ngo nitwa ngo ndi kuri yo Gaspari ngo umupapa ngo w'umugore umwe ngo n'abana babiri nkibaza none wategeza ko umupapa w'abagore babiri mugabo arahari mugabo sinzi impamvu bakunda gushaka ngo n'umugore ngo umwe ngo mwiza w'igitangaza ariko muneka arivuga asanga yaragwana n'umugore mwijoro bikurikirana n'uwo munsi ugasanga arafite n'abandi pemere bagurira he nyene ko abagabo rega mwebwe murababesha gumuza murabesha cyane turabesha gute nyene abahungu barabesha abahungu n'abagabo barashira isoni nyene zo kubesha ariko aranakubesha ubonamanga nibi akubesha kuburyo nk'akarorero hariho umuntu akubesha ku buryo ubibona mu maso ukavuga uri kurambesha n'uwundi akubesha uri kurambwiza kuri brand ntaje ndakubesha urabona kutokurayo wewe wowe wamfashe cyane wewe sinogufata kubera ko rero ntabesha je ndanavyiza umuntu wamfasha ndi honete nuko ntaraba umugabo ngo ngira umugore cyangwa inkunde nokunda rimwe nkakunda umwe Ngiye kutarakunda ubwo wanyereyeho utanguye kutubeshera nawe nuko abagabo batangira ko uramwihakanye Diko uvuga nde uwo nyene barago oya gusa ifuko yuko uno mwaka nyene uhera nanje meze nka Delisia afise meze nka wewe ufise n'abandi benshi tuve mu gitabo ca hari ahantu tuje mu kindi Chentu none ko ikaze ariko tugaruke gato kwa vango abagabo barabenshi uzi ko iyo mvugo umva ukoresha mu kuvuga ivyo bintu n'abagabo iyo bicara bavuga ngo abagore cyangwa abakobwa barabenshi mbe wibaza yuko kintu cikwa gucitinga abagabo n'abagore ari bande bacitinga abandi gusoma abagabo Diko urabeshe cyane reka ndabaga filozofi muzogendera nubwo kumva biza kubakora cyane ubushakashatsi bwerekana yuko abagore baravanga abagabo bagasubira bakanabavanga mugabo kubera ko ikintu baremanywe cyo kumanajinga ibintu byinshi ibyo bintu ashobora kubigenderamo imyaka n'imyaka ntuze wigere umufata ariko kubera ko umugabo ntazi kubangikanya ibintu ashaka akora ikintu kimwe gihere haze n'ikindi umugabo rero kenshi yanabigerageje afatwa byoroshe akarorero yenda ba agatipu ni nk'akantu ndabibiye muga ntimuze mugagendera ko cyane ngo mufate abagabo banyu kenshi umugabo kenshi ashobora kuba avuye kuvanga umugore yamuciye inyuma ataje agahitana utuntu dusiripiri utuntu atahora nagura kubera ko muri we yumva ibimaramare yumva amenga umugore araza kumubona agutanira utuntu twinshi kugira amenga agufene ntuze no kumwikeka urumva umunsi uzabona umugabo yatanye amagifti menshi y'ikirenga atahora atahana pay attention hari gazo bayaciye ahantu rero abagore baravanga abagabo kubwishi bwabo bafise uburyo bwo kubinyegeza kumufata yabigoye cyane muga abagabo kwera afatwa kenshi minga nibo bavangana cyane muranahuye umwe tere aho hantu rahumva aya umugore tubizanye kuri wowe urabona ubunyene ngaho mu kiganiro urashobora kwishura abahungu 8 bose kandi ntubitire Diko narandira ntubitiranye gayeruka mwishura kwiyo urumva ntupfe kwihenda mugatwa abahungu bashobora kusaka ko babiri ugasanga nandikira umunsi umwe mone nkavuga ngo umumbebe Delisia message ukayigarura yamaze wenda ndamwise Delisia ari mone kubera ko ntituzi kumanaging ibyo bintu byinshi cyane mugabo wowe ijoro rimwe uryamanye n'umugabo mu gitanda urashobora kurabandikana n'abagabo 6 ntakeme ntake nikanga kandi n'ibikorwa byose uceza kumukorera byose ukayimukorera bigakuma shati nibazi kuko abantu bavuga yuko ahubwo umukobwa yoroshe gufata paha y'umuhungu umukobwa aba ni bande babivuga ababivuga ni bari ya society nyene y'abakobwa mwe mu murimo oya kubera ko hari agateori kabo gashimikira ibyo ko bakabongereza kavuga ngo bavuga ngo musije muri ko muravuga ako kantu ko gominga birahuye ni nka bavuga ngo men cheat more but women cheat better atabagabo
baca inyuma kenshi abagore kabisa bakanabibamo turi ku magore baca inyuma gakabagabo ariko arinza bikora ntiwapfa kumufata kubera bikorana ubwenge birabivana n'uyo muntu rero uwo ari we wese ubwenge abikorana kubera umuntu wese afise amayeri abantu bafise amayeri atangana kirumvikana cyane twibananiza n'icacu zindesa tugashaka kugera muga byose abantu bakeneye kubimenya na cyane yuko urumva hari mu kibazo kuvuga kuko nkamwe muri abakobwa b'inkubi niyo muje ejo muzubaka izanyu biza yuko muba mu bintu muzi nubwo ushobora gusanga nkanje mbona binsumbye akona kandi gato bikerekana yuko umukobwa w'imyaka 16 aba afise ubwenge bwisa aciye ubwenge ibintu by'urukundo gusumba umuhungu afise 25 kubera ko umukobwa batangiye kuba muri muto cyane hama agahurirwa ko n'abahungu benshi bituma agira experience nini cyane gusumba wa muhungu we batarataza aje kurumwe abakobwa bameze nk'ihuriro muri ivyo bintu n'umuzi murangurira ndiko ndabigisha muranguri sawa mwigisha babuze gusoma note twibagikaye n'ikaramu so ndabakiriye cyane nuko ndanakira abantu sinzi ko mufise ubundi buryo bwanyu bwihariye bwo kundamukiriza abantu benshi badukurikiye kuri Diko Entertainment mundamukiriza abantu ese yakomenga riti niba mvuga utarahetse ubanza ugahetse imbere yuko nawe abikora meze neza murakomeye nabibwiye ni Twama sindubaka nako bakamenye sindubaka vraiment gusa ndi umumama ndafise urafise umwana yarampezagiye nabonye post yawe kare nibaza mu tuntu uri kurivugisha ngo niwe watumye ngo ndi umumama abantu b'Imana umwana umwe se babiri sawa mama bade yubaho ndetse uvuze ikintu gusoma ndamubaha arabe yari yuko kiyongera iyo bwiza uribaza kabiri ndamubaha cyane agagucira umuganda byinshi utazi nuko rama turabakunda mubandanye mudukurikirana gushika ikiganiro gihetse twadukeneye sasa babyita gute subscribe ntuco nyene Delisia subscribe muri benshi na partage merci ndabakunda cyane wow cyo ndagukundira rero abantu banjura baramutse ukabana kapizo wakiyo twishiga nka Delisia nakoma yifasha gusoma ngo umuntu wari uzobasoma tugira ko nawe ya turabaramukije muri aho mumeze neza amajeni twa Delisia aka nyambare aka alias jange also known as ntatundi tutazirano ka dede sana mbe kamwe ndanakashije dede sawa watangoye dede hama turabakunda cyane turabashimira ukuntu mudukurikirana tubasaba mubandanye uko nyene mudukurikirana mushigikira ibikorwa byacu mu kugira ama subscribe ama share ama like ama comments ego turabakunda cyane muri abantu banje kabisa ngene mu munangure umutima ukibutsa abantu ibikorwa bategerezwa gukora hanyuma ikinezera bashaka kwibaza ngo kubera iki wabakiriye ari babiri sinkunze kubikora cyane mw'abantu bantu basanzwe ari inshuti zisanzwe no mu buzima pe nimwumve statut social itaregerana neza ariko n'aba best friend sivyo yes muri aba best Beba koko araba best. Tange ni bestie. Bestie. Ngira bivana na umuntu wese nivyo abakobwa twoga ni aba best baba ari aba best. Yani mpamvu mbana bazaniye hamwe muzinanye kuri twinshi. Urabona abakobwa usanga ngo barakunageza n'igihe ngo no muri douche bajana ntimuraja kogana na rero. Oya muri douche ntimujana n'uwo mukundana. Uri wese murajana. Bon. Biragorana. Wewe mujana koga umukobwa. Mutoye wanje nta mutoye wanje umukobwa mfise. Oya aramutse ahari. Aramutse ahari twojana. Umukobwa. Muramaze koga. Namoni. Turamaze koga na Brian. Oya byanya. Mubise. Warazi nini? Warazi birarenganye. Ako twakavivu. Ariko nubwo navuze ngo birabaho mba numva biraborohera umwe ubundi yoga kwa ibisanzwe si bisanzwe murabana kuraba niki
je Diko oya ngira abahungu usanga barabana barabana gute mwese ko avuze ngo ntimurabana turabanike nyine navuze none mubone cyo ko turabana bakibajanye muri douche ko ari koga bamugiye kurabana nibi nyine navuze muri douche mwana hindukiye undi arabyundi nko kuko turabana mu kigana umukobwa yumva ndahindukiye nkanamubwiye mpisabune ngaho bico kinyukura hamwe no kunyukura mu nyuko none utihamvya malo mwana arabanye byanya byo pe umugongo uramuraba uri kuramunyukura mu mugongo aho nukuva aho udashikiriye ntwara none no kubwira unyukure mu mugongo kaja kunyukura aha uburo kuje urondera hirya akubwiye nyukura aha muraba aho yakubwiye mu kandi nibaza umuntu munyukura bivanye n'ahantu atishikira sinibaza ko no kubwiye unyukura aha ndahashikira ari umva ahantu rero umuntu adashikane mu mugongo nyukura ewe ni uba utishikira ni mu mugongo wowe urishikira mu mugongo oya sinzi impamvu Elisa yose kukemera ko kanungoye ko basi nta handi mvuga humura so ibikorwa bimeze gute barabizi yuko ndiko ndakorana n'abantu muri sinema muri usanga n'umuziki tugiye kujeyo mu gasi cyane kandi noneho abatari bake babakurikiranye babamenye ariko mwibutsa abantu cyane cyane mu bikorwa byanyu bya films ari byo benshi babaziyeko turahera kwa Delicia nk'ibisanzwe bon jewe muri bakwibuke he bakumenyere he bamenye ko twakiriye nde bibuke ndi Tonya muri Intimba Tonya mu Ntimba nkaba ndi umwana mubi cyane fo mubi kwanka shade umwana mubi abantu basigaye banyanka barakwa uranzwe ariko muzomvugira ko ndo mwana mwiza mwana sindo mwana dede umva biryoshye kuvuga ngo uranzwe nkaho wari ukwiye kubwirwa vraiment ngo urakunzwe ariko ndanzwe uranzwe kiragora no mwaka uranzwe ndanzwe nukubwira ko agukunda arakubesha nakukunda akwanga nurumva umva nyene n'ikibazo ni ikibazo ariko kigomba kurangirana n'uno mwaka ntogomeza wamo oya sinoguma oya ndadahindura sinoguma nanka umva uzokwambika impeta ryari ugatererwa ivi ryari wamo ntatererwa iyo ndagowe basha muriko murankwegera ivy'ivi urabyihanye ivy'ivi ndagowe ahubwo urantaye n'ikigongo nta muntu azohera ivi kubera ukuntu vrema mu nyanka ko y'abantu basigaye banyanka umenga uri intare y'ingore intare y'ingore ariko mune ubona bimubera kwe ni izina ry'Imana ntibimubereye kiberewe no gukina nk'ibintu nyene raba kiri romantike ari nk'ahantu ku mucanga ariko arayaga n'umusore urazi ko atsinga ndi romantike ko vyongora vyo kugora mbona aho bari ushobora gusumba ni witwengere ona burya shetani wabonye burya nyene nibwo mba numva nshaka oya ahubwo moni ubu nyene wugira wambara ishusho y'umutipe mwasohotse na Delicia ejo no kunestinga abakinyi ba film ntazoza mutube kandi uya live now mwasohotse ngenda kwe situation na script uramenye ko bigenza muri mutipe wasohokanye Delicia uragiza gahungu umukunzi waye ugiza gahungu nye mama bade uramugiza mama umusore badarabayo kwa musohokanye umaze iminsi umuresha ntaremera ariko hari message yarutse kukwandikira ubona menga asa n'uwemeye harimo agacuko menga yo hava kwemerera wamuhaye map ya uno munsi mwaso kugira bimbwire bimasome ingo uraza kuvana kuri beach yeme come on nawe banze umwanyire umwereke yuko urukundo aronsa atari ugutora hejuru dufise ikiringo kingana n'iminota 2 araza kuba yemeye twagiye Didira gato harakantu ntumvise neza umva namusohokanye ndiko ndamudraga mukanza wari maze umudraga inbox ku matelefone muga nkabona ka message kanyuma mbona umenga ariko araza ariko urakigita cemvu ndatigita akanote yo kuri plage ndamutware ku kayaga ntiwumva umenisoma mama umenisoma kabisa nimekupata hapa njoo hapa koresha n'ikicwe nyene giye cy'umusore yaribuka aribuka mushika Delicia kiragoye basi uyu mugabo wanje biramugora
nawe nyene wigeze gusa ntanyankire cane ndabivamo ubivamo amezi n'amezi umwisemo uramukeneye uyu mukobwa uramushaka hasi hejuru Delisi ariko vraiment nirukanze nakubwiye ushaka nkoresha urwahe rurimi kugira untahore ko ndagukunda Shamoni kuri abahungu jewe murantera ubwoba nico gituma nta ibintu byo kuja mu rukundo ntavyo nshaka ndakwinginze reka kunshira mu bahungu benshi basuka kanya ni jewe ndakwinginze ntako ntakoze kugira ndakorere ko ndagufise ku mutima ikibazo ndashaka kukwemerera tugakundana mu nyuma ukambabaza nkabanda babara umutima wanje nkuko wababaye sange nitaye mu ngorane Delisi ndakwinginze mu mahirwe uzobona ico ndi kuri wewe ndakwinginze mu rukundo wisoko utazombabaza sinzigenda kubabaza ndakwinginze okay wanyemereye anyway nani abaramudraga nani aradragwa siko wanyupiye ego amagambo yarayatse ngoreka kunshira ngo mu bahungu benshi mana wewe rero we baramwinjira uyu mwana uyu kiragoye ngaho ikindi kintu tumenga ni umuhungu bya vrai nyene ariko apana n'abahungu batanze hariho abahungu baba bafise amajambo ngo mu bahungu benshi ngo ni jewe ucenyene ngo naje ku giti canje ariko rero gusa nawe wemeye n'ingoga nkagute najya amajambo umunota umwe wowe wawemereye umuhungu kwe umaze iminsi waragawe ko warigize byinshi wowe nkagute najya amajambo oya twansabwira ngo ntitugire iminota myinshi iminota ibiri sindikaya bwakwiye kandi amajambo nkajya vraiment diko nawe wo kwemera reka je kunyemeza vyogorana yawe n'umukobwa oya vraiment yanyumviye impuhwe kuko yarabonye ko nagerageje nukuri yari yafashe umuseri ari n'umutima cyo kuraba mu maso abahungu mana n'amashitani onye umuntu amaze kugufata hariho amahoga yawo era umuhungu amaze kugufata byonyene akuraba rero yewe abahungu mwebwe imana iraho hari akaye navuze basi ndaba mu maso yawe basi ndaba mu maso uribaje biragoye wow mwana nzotuma kundehere ego azotaha mutahanywa ahubwo ubona uko tamutipa aragufata no kurira agatangira kugusesa kw'amarira wanse akariro baciba utaja bijya bintu ndabibona nk'iyo hypocrisy numvise ngo yagiye bacaba ngo mbabarira ndi nagapfubyi ngo impfubyi y'umwana ko n'umutipa atangiye kurira dense wo mwanya kwe rega ucuja mu byo kumuhoza ngo ndi impfubyi ngo basi hora ngo nakwemereye wow valide kabisa abantu mubaha amanota je nabahaye 9/10 make your comment mumbwire ko mamubintu hanyuma yari sene batibaza ngo ni bya bindi byateye yari ese ko bimenya ndambutse aba lesbian batsinganye yari sene nabahaye ikizamini umugore w'abandi ni examen babikore ariko jewe ku ruhande rwanje nemeye kabisa cyane uno mukobwa moni wowe umukobwa w'inzobe uyu umukobwa w'inzobe uyu abahungu b'inzobe nabone zo batinyi nderi twubahana kandi abantu nk'aba sabakobwa sabahungu abantu bafite inzobe nyinshi abantu bazompa inyuzi n'ababeshi mama n'ababeshi deri jengo simuzira umubeshi mugabo la majorité y'abantu b'inzobe uzobitestinge kenshi ahubwo abahungu b'inzobe n'abantu birata n'abantu batabonwa yuko basi bibona yuko barenze basi umuntu wese iyo basi we yagenda kudiraga wese iyo mwemera biba bivanye ingene ameze ikintu abantu b'inzobe ndabazi ko kwirata kandi no guhemuka kubera ko kumbure no guhemuka yabeshe rero umuntu atagira isoni zo guhemuka n'umuntu mubi cyane n'umubeshi cyo ndakizi barirata cyambere coco none kubera iki bari kind abantu bari kind kenshi bari abantu birabura uzobirabe nuko none kubera iki kumbure abanyene ko beza to maybe
maybe kubera umuntu w'inzobe bire mu bwiza bwe buboneka n'ingoga burya umuntu yirabura kugira uvuga ujya muntu ni mwiza yirabura aba ari mwiza vraiment mugabo umuntu w'inzobe naho aba ari mubi ubona umenga ni gitangaza kubera nyene arapika ya guhemuka babigize je kubo tumaze guhura babigize nk'abantu menga n'ibintu n'umwuga basi ntaco bibabwiye ego vraiment isi byavuga rero ati nabenda n'abantu sinzi gusa batubabarire aha ndabona ko batubona nabi ko bakurikira ikiganiro mbona bose benshi arabinzo oya vraiment namwe bantu mugabo nibyo twabonye vraiment nivyo ego gusa byanarizo biranga naba ahubwo muhinduke niko ndarabumunzi w'inzobe ego fe nakomenga rahemukara niko ndaraba ko umuntu w'inzobe yampemukiye nyinshi oya gusa barira wasanga atari bose mugabo benshi imana n'umwanya turamufise nyanzo basha nyinshi kimonge yanyayo umva tutabeshya uparataje abantu experience uko wiyize ego nta muntu yimena igihute mugabo none turiko turavuga kugira dukomfire iminota yore kuko twese turafise ubuzima tutafise amadefu nawe niba wifise n'umuntu gutwenganira ibisanzwe uko wiyize we ufise inzobe yanyayo si mukorogo duramubona n'inzobe yiwe kabisa mukorogo ubu ufise utuntu twirabura ngaha ego uratubona ngaha twaragize nanjye ndadufise oya monia ntatwafise nutwo hakuza ni kwa kuntu murafise inzobe nyinshi ubona n'amaraso menga wayabona ari karateye ariko we na nibumbaze rero wiyize gute sharing abantu experience abantu b'inzobe nubwo nyene urumva aramwe exception nka wewe kuba urabona urumva ko abavuze we nawe dufatiye nko kuri wewe Ndaje twavuze ku bahungu nanje mushaka ari ku bahungu ego kumbe abajya no ku bakobwa siko bimeze sinibaza nko basi bwanjye basi bridge nkuko mwavuze ngo afise inzobe mama wanje rero je ukuntu meze je nta sinzi kugara ku muntu basi singara kandi kugira mpemuke je birangora aya birangora mana yanje nuko mbana basi nisino kuhemuka je ndakubujije ikintu nkabona nturuka urashaka kunyumva ndakugerageza ijya mbere ijya kabiri je ijya gatatu ryarananiye kwihanganira basi nshatse kuvuga ku muntu tuba turi mu dukundanye basi simfa gufata decision aho nyene vraiment ndinze mfata decision mba narushe mba nararize mba narakwinginze mba narakwinginze ahubwo aho mba ngeze rero mbavuga ati uwo muntu rero ntaciza ngombera ntashaka ko ndonka amahoro ashaka ko nama mu marira nanje rero kugira ivyo ndavyikuremo reka niha amahoro jewe nyene rero kuko ndabona wo ngiye kurondera ko amahoro sivyo arimwo ashaka kwinezereza wenyene ubwiwe wosanga kugira umunezero wiwe ari kumbona je mbabara nanje ndiko ndababara ce ndondera iyindi nzira yo gucamo kugira nanje nirondera umunezero aho rero ndinze fata decision nkavuga ati reka nanje nirondera umunezero kuko ngiye kurondera ku munezero ntabyo ndiko ndabona mba ngiye kandi ngenda kimya kandi urinze ugenda ufite indwara yo mu kintu kubera ko umuntu wihangana ugatera amacana urinze ugenda naho ntugaruka oya kubera ko wafashe umwanya wo kubyiyumvira ko neza singaruka byo bwanje simpemuka vraiment sinkunda guhemuka basi nkuko tuvuge wanambaje n'ikintu usanga ndi mu bindi byumviro by'iwanje usanga ndakwishura uruntu ndagukankamira canke ndakwishura ingofu mu wundi mwanya ndaza nkakubwira ni kuri mbabarira nagukoshereje sinari kukwishura kujya uravyumva nanje mvuye muri jya ntuzenye nari ndimwe ndavuga ati yo hari umuntu nishuye ubunye birambabaza nza kukubwira nuko tuba twashwanye gute tuba twagize wambabaje cyane nakubabaje tugashwana umwanya mutoya ubundi mwawe uzana ndiko ndakubaza nisanga nana byibagiye kugira ngo uburyo umugarukana nkamwibarije utuntu nyene kugira ngo ndamugarukane canke ndamusaba ikigongo je ukuntu niyize vraiment sindi umuntu abemuka kandi sindi umuntu yijya aya gusa ku bahungu b'inzobe vraiment
urabagarutseko ego nari nashatse kumva ko iyo nzobe no ku bakobwa ariko bimeze ngo urumva nk'uwo siko bimeze Delisia nimba banamukurikira urumva yuko ari kind umuntu nk'uwo araryoshe no kugira umukunzi ku bantu baba bakundana urumva munashavuraniye aratera intambwe kugira yumve ibyo bintu umuntu atari intambwe kugira burya gusaba pardon biragoye kuvuga ngo rero umuntu atari intambwe akaza akiyumvira akabwira pardon uwo muntu aba ari umuntu ese jeje ko mengura amaze guhemukirwa n'umuntu w'inzobe ego twakomeje kuba ahantu nkabona nenda twibukije nabona woca n'inkore reka abatipe b'inzobe ni kuri ndabazi vraiment tuvuga ngo batipe b'inzobe ngo bose ngo nabahemu twavuze ko muri exception ariko la majorité y'abahungu b'inzobe vraiment hariyo kantu bafise bisangije atari keza gusumba abandi kamatanye n'ubuhemu nyene nkuko ego basi kuba ari babantu menga ni bantu swati ntaho mpagaze cyangwa bakaba abantu nyene baba abantu batamba hariya na hariya yaba abaplayer kugira ubona n'umuhungu w'inzobe nyene avuga ati atekereje ati ndaha tekana premo muntu sinzi nkamwe ingene mubibona n'ukuri ndazereka benshi murabibona n'amahungu murabibona ico nico cigwa vraiment ntari bwafatira umwanya baratubabarira gusa mugabo twavuze ko atari bose mugabo nyamba ari wewe yiwe mugabo vraiment la majorité nyamba ari wewe umuhungu w'inzobe uriko uraraba iki kiganiro vraiment ukaba umeze nk'abo bantu tuvuze kwa nyene ni yirabura nagerageza yirabura pana kwirabura basi mbe mukorogo yirabura ziraba atume yitera mukorogo yirabura ishira mobile uravyumva basi raba murabe muhinduke n'ukuri kwirata si vyiza kwibona si vyiza aziho kwibona upfuma uwundi akubona avuga ati vraiment wow urumva apana wowe nyene utangure kwibona imbere bataraku kuruta uko batarakubona vraiment muhinduke n'ukuri ariko rero twavuze ko abantu b'inzobe nawe Delisia tuzahuguzi tuvuge abakobwa nabo birabura canke batanda kwirabura tubamenye kwiki kugira dukubite ku mpande zose z'abadukurikiye yivuge je nivuze oya kubera wavuze abantu b'inzobe abirabura bazi kwiki ku bakobwa je gusa akantu ava numva oya ndakavuze ntava nsanga muraza kubivuga akantu nzi ngo ku bakobwa birabura ndaza kugahereza ni mutakavuga je ku bakobwa birabura je sino abatiplats mpamvu wenda bavuga ni contraire yabajya mwariko muravuga abahungu birabura ni contraire yabajya abahungu b'inzobe mwariko muravuga siko bimeze harimo n'abahungu birabura baba player mugabo si benshi abahungu birabura kenshi aba bitonda nukuri ndibaza ko black iyindi siguro yo guca bugufi yego yo kuba romantic ibintu biri hano byisa nkarutonye abakobwa birabura niho ko turavuga umva je kubo tumaze kugendana kuko jewe namafatira ku kintu kiri hafi y'wanje sivyo nka Delisia basi unye turakorana muvuge uyu turakorana ravyo turakorana kandi ni kenshi tuba turi kumwe kiretse tuburanira umwanya kuntu namubonye ni umuntu kwanza ntakunda agasuzuguro ndakubeshe akubeshe rutunze ibiganza arambesheye nakunda umuntu amuhora ubusa ako nako nakarenganyo birababaje kurenganywa birababaje avuma avuga n'ijwi ryose igiye rigavamwo gusa yavuze nanjye umugani komeza urumva ukuntu namubonye ni umuntu adakunda agasuzuguro kandi ni umuntu ari happy umuntu ari happy ego sinzi ukuntu je sinzi umva ahuza n'abantu bose bivana uba n'uburyo wajemo uburyo ushaka kumutwara ukuntu ushaka kumutwara ukuntu ushaka mwicarane ukuntu ushaka mukorana utuntu n'utundi ari happy cyane urumva kandi nta n'ubwana bubi ndamuzi ko vraiment ni ukure namubonye kandi umuntu sinkunda umuntu andenganya nkaba ndi umuntu akunda hariho abantu banga barakrana abantu bigira abantu bahatari ndetse nigira umuntu wahatari ndakunda kuvugana n'abantu kuyaga n'abantu kumenyerana n'abantu
kandi nta ndi umwana mubi. Okay, iyo hageze muri relationship witwara gute? Neza nukuri kubera bazi mpamvu za nyuma kukantu kubera kintu mwakomeje kuvuga ku bandi cy'ubuhemu kwiyemera n'iki kiraferi tugasanga umuntu nyamwe haje n'ibindi mu player wari kuravuga abantu benshi aragufakinga ku ruhande rw'iwawe iyo wakunze biba bimeze gute? iyo nakunze jewe pamya bijya bintu byo gukundana n'umuntu utamukunda gusa ngo kugira ngo maybe nk'ikintu mushaka umuprofitako wiki urabizi ko bishika ugakundana n'umuntu utamukunda kweri maybe icyo ushaka birabaho ya jewe rero ntibikunda nukuri jewe nkaba notobara ngo ndakubwire ngo nje ndagukunda ngo je t'aime ngo I love you kubera ibyo ufise kubera ngo ikintu ngo mbona ufite canke ikintu nshaka ntibikunda ko iryo jambo ntibikunda ko risohoka byaranse nanje yego nagira bane ngo mbo ufate umuntu ko namushaka kwa kamera ndamubwire nakantu kandi ije n'iyindi tala ije ni tala no nayo ningabi yego from hewe gufekinga urukundo akarira mu mwana w'umukobwa akanarambara hasi amarira akayasesa mugabo ikintu nagushaka kakakirongo cyane kuri nindi taha from nindi tala ya umva sinzi ngeno bibabwira gusabaje si byiza from muzikora abantu bakwiye kino kiganiro bashobora kuvuga ati tya dukobwa ahubwo n'ucucu n'itura ego bapfa ego ariko gufata umwana w'umuhungu ukamukinishiriza umutima motive ngo hariho ibintu sikwiyemera nukuri ivyo bintu sino kubesha nukuri ivyo bintu sivyo ko muri imari abakobwa nk'abo rero ngo basigaye haki ana nibabona ikiganiro benshi bazotugaya benshi bazovuga iby'iwabo benshi bazotopoza mugabo ku bwanje vraiment n'amakosa cyane kuko ukuntu nzi urukundo rubabaza kandi nkaba nzi yuko icyo udashaka kuba kugira nuko akigire mugenzi wawe vraiment sasa ikibabaje rero ntacyo munsi urabona nk'ubwo kuntu Delisi yameze ni gake uzohura n'umutibe ameze wewe umeze nawe ushaka nico biba bimeze uko uzokwamura n'abaplayer boy bagukini wewe umva utinya gukinisha umutima w'abandi ariko wawe ntibawutinya abayumvayo ico rero niho kigorereraho ariko uko bigenda kose ndiko Imana iratinda ikabona ingene umeze ukanyuma wararushega waravuze ati n'uyu ni wawe undi nyene barawugize umwe basanga ngo barawugize ne arotitse indirimbo iraho ninya usanga yarawutabaye kuri nene n'umuhungu hariho n'umuhungu akunda byave akamunda kweri udukobwa nyene turaho ibintu nk'ibyo nyatari umva ibintu byose usanga binyuranye usanga bimeze uko uko uhura n'umeze nubwo navuze uko ariko ntacegera ubwoba si buri gihe mbwanavuze amakamesha akunda kuba niyo makamesha uri serious mu rukundo guhera urukundo umuntu usanga kesho wawe urukundo atirika ameze mugaye utomboye ukamurongo nivyo ntakubwira ngo ro paraditeres usanga kabisa mumeze nk'abana bari mu kajuru kisaswa ubuzima mwamubayemo mwaba mukenye yaba niki noneho nta muntu mumeze nk'uko nubwo mwamukenye mwo bumara mw'igihe muri develop ugasanga ibintu byarakunze cyane nibaza ko cyo tunabasharinze ibintu simba nabiteguye ariko sometimes byinjira namwe nimba ari Holy Spirit nimba ari iki ni waturongora ngo ibintu tukabikora uko ubona kire ni Delisia ari mu bikorwa bya Iseke Films nivyo ariko araboneka namwo mugende mu murabe kurundi ruhande Nimonia nawe nyene ariko araboneka namwe n'abakobwa babiri bariko bari pushinga bamwe mu bantu muzokunda uno mwaka ni naho tuba turangirije kabisa ariko ndaza kubagarukana mu buryo bwiyaguye muzomenya byinshi kuri bo ariko ko twatangaye bari ko tunaheza Delisia sinzi ko ufise ikintu kiri mu mutima wumva wobwira uno muryango munini tumaze kunguka hanyuma duce tugaherekeza bon niko kudinyene kubasaba ko mubandanye mudushigikira mushigikira ibikorwa byacu muduhama ide ko namwe tugizwe namwe hama turabakunda cane ni Delisia Tonya mena mgezo wanje turakundana naho twaragwanye n'abantu bazi ko bari bazi ko twankana n'ukuri turakundana na Momo turakundana na Esther
Esther abantu bari bazi ngo mwaragwaye ngo ntimunicana raho uburyo banahanahana bagakora ibintu bigakunda. Mwabonye ko dukundana kuri ntitwankana bijya n'ibyo muri mpimba gusa sino mu buzima turasanzwe turi ababeshya turanogana muri douche ngo muri piscine gusa ngo bakananyukura ni gashasha no turananyukurana. Ndio si wako kana no musimu yaje mafilme wa mitaba eko hariho condition condition ntizibura ariko ni inbox ico kibazo kinashikira mugenza wo gukenera no munsi bisabiki inbox nta management nda kutiringa ngo ikeneye inbox mukabo gisungane wandi niko bimeze mukabwati umva ngo mukabwati bosigira abantu benshi ubona yuko mugenda mwunguka abafana umunsi ku munsi bebasha nukuri ndababaza ikintu mwamutse ko ndabakunda ndabakunda cyane kuko nkuko nama ndabivuga ndaha kubera mwebwe abatari mwebwe simba ndaha sicyo deri yes hama kubera mbayo ku bwanyu mubandaye mushigikira nanje nzoshikara ndabanezereza ndabakunda je nkunda gutanga utubizi ciao bye Deri ukunda kunezeza ibaze vreo umunwa wawe nta pizza wotanga twagiye n'abakute tubiri ubasabiye tubiri je nari nsabiye kamwe kubera kandi moni arakantanye sawa nta ukunda gashitsemwo umura wawe ndi ntaca kugira mwisumbe y'abantu Diko Entertainment.